Ah, merci. Allô? Zakayanza. Kola. Turiko turondera gafu nta muntu tuje guhohotera jite genze kwibariza ukuntu umutipa agiye guhunga mani muri hehe none duza ukuboko basi mani duza ukuboko ndakubone mani jize kwa vigaze basi sa kwa vigaze akwa vigaze hejuru Badugije no kuboko. Mani ijya pick up urayibona wewe? Basi. Iyi pick up urayibona? Ndayibona. Urayibona? Ego. Inyuma yayo rero. Inyuma yayo? Inyuma yayo ko mbona umengo nta muduga uriyo. Uri he none wewe nyereka duza ukuboko? Duza ukuboko man. Nakubonye indukira inyuma. Sawa. Oyo Mr. Alex. Safi mzee. Safi msaza. Urakomeye. Ndashima kabisa. None umutiye kwanza ari he? Eba urumva uwo mujama je twari dufataniye gahunda. Mugabo ambiye ko atarashika hasigaye nk'umwanya muto. Yo bagira shiki. Muganda cyamutegereje. None man ntabwo aza kukwirukana mu kazi kweri kuba umeze kuba ubisa nkaho umengo urukura mute umumaramaza mu bantu. Uwo mujama n'umugenzi. Oya ntavyo umugenzi man best one yara postinga keja avuga ko mu bouncer wiwe. Yego. Nubona ko kwirukana ku kazi. Oya ntashobora kunyirukana. Kubera turemerana cyane. Umuremera n'amano ugiye kumumaramaza agiye kuvuga ruguru. Sindamumaramaza. Oya ntashobora kumaramara. None ari basi. Uwo mujama reka nzwenda mu telefone numva. Iwa. Nyene mbira gusa. Ewa. Guys burya si vyiza. Ambiyo ngashambwiye ngo ndinda muri bisi. Ngo yicaye muri bisi. Saba basi wege ndurabiyo bisi yicaye mu wamucuza umbwira. Bakuzi bakoresha umwanya meza. Bino bintu kenshi ngo ndadoko nabivuga sana you see. Ngo dukora akazi. Pia kwanza mzee pia. Tongee basi. Tuganire kwanza. Tongee best. Umwanya unachahari. Jena programu mtani namwe bana. Udoka ingari. Unachahari mzee nibagusiga. Nivyanga Gose jena programu mtani namwe. Ngangwa tongee. Mudukure mwakajagari. Inge tuvuga. Ni vitu. Unanipigia mrango. Tunauliza best tuongee kidogo tu. Tuganire gato. Ariko urazipata programu na ifsanie na. Mutipe ni mustari. Best. Tapana ta pro box. Urafata na pro box. Basi tutakulipia pro box hamna shida. Tutakulipia pro tuongee. Nimba tujenga hamani. Nimba tujenga. Angoja kwanza best. Kama tuko hapa. Subujinga. Unatusogea pale kwanza. Pia kwanza mzee. Sio bizeni mingi. None maka muntu wese ahabagiye mu mukurikire si ndi bitu gani. Twe turabanyarusaku. None se je mwebwe umuntu nigeze mvugana nawe muri mwebwe. Bifesa ringa yarafatishije. None hano umuntu numwe nigeze mvugana muri mwebwe. Aba tuba kwatufatiriye wana abantu bari kwadukurikirana kuri koresha umwanya media. Bakimone vana vala hivi. Anasema huyu mani aba muri chambrete ni yangapi ni ya tunalipa 60 tu. 60 bar. 60 milioni ni nyumba nzuri yo. 30. Sasa wewe unaunga mzee 30 milioni murahunze kweli. 30 milioni na bimandefu tu. Pantaro ni ya 40 milioni. Hii triko ni ya 30 milioni. Hii shati ni ya 45 milioni. Anavalia sasa achini maisha ni mazito. Anapanda anabiheba. Ni vyanka Gose zoduga. Anaenda narudia kayanza kwabo. Ukishuka bisi unabana moto ya 3000. Kawaida. Unasikia bwana hizo tubabwira bagufashe kutakuwa wowe kusantre. Ufati moto ya 3. Kandi reka ndakubwira ikintu kimwe. Urashobora kwimvira ko ujya ushobora kuba wewe uzi ko ari wazogufasha si wagufasha. Sivyo. Kandi ujya wese mugendana so ko mugenzi. Muva hamwe muva mu ntari. Mani kuva hamwe n'umuntu nibisigura yuko acha gufasha byose. Reka ndakwereke n'abavyeyi baratwihakana kandi baratuvyaye. None ko iki ngo nakango muvamwe kubera iki bashyikiranira nawe kurumva
Ugumva ne bavuga ngo ntibashikirana. Jewe narabonye ibintu vya bolo vya filime nayangaye cagenda kwakoresha umwana bwa muzeyi. Nipatie kazi nisizimiki imye wote. Urumva? Arama kazi kugira ngo ntazima. None we kuko utovuga na Linoji. Bakunzi bakoresha umwanya media. Bakunzi basho mumeze gute mumeze bola bola koza koresha umwanya media reka nizere ko bumeze neza. Nyene. Tuguma dukorera umuvumburo Stone. Ikiganiro ni gwanje. Ikiganiro ni gwanje sasa mzee acha kutaka kuningilia. Uko unaona nyene. Kutakoza koresha umwanya media bora meze neza jinda meze neza. Stone. Apa banapeta ku COTEBU. Urumva ni jambere jenje nga. Ubwo urarinda. Urarinda. Awushangale nawe. Batubwiye. Mwene wacu. Batubwiye ati ko tutagomba kuzohohoterwa. Sawa konvoye. We nagize kuna kwa ntuzenyi wa mupeti wo kukanga. Ama wabaye iki? Ni story ndefu. Ikinya bahoye. Iginye nijyo ujya gukwibakira vyimbuko ko. Bari kwena Tamutafuta gatungeye. Yego kwe. Baramaze Afrimax cyamutusha gipindi huyu. Afrimax. Benshi. Sawa, je nzo kwironderera. Nagora. Asante sana. Atichacho biga mu Afrimax. Afrimax cyamutumisha gipindi huyu. Bari mutwali no likafana vimba iliga havye mzidi. Kinze kirivimbaka kishanza punguka. Yego dukore cyatuzanye ntacyo. Ushangale na huyu mani ngamu kiro gihugu aba bantu benshi. Aba bantu benshi kandi avuga abantu batandukanye. Aiko ashya muri ya commentaire wa muntu ngoti gukiyo kiganiro ngo ndagiyevye ngo nanigiswere na kimwe kirimo cyagire cyo mugatumba mu mazi. Gaziro ngabo urabona. Ego. Anani koresha umwanya hano boro naje kuvumbura umuntu. Best one. Best one. Best one umva umupetera witwa Alex. Kwanda uyo best mazibisa ko na postinga avuga ngo iko ari mu bouncer wiwe nyene ngivyo onye. Sasa yambwiye ati ngo yuko uyo mu best one yani agiye kuduga ruguru. Namubwiza kube none ikintu gishishikaje ngaho ne ikihe ko kira muntu wese amaduga akagaruka. Ikibazo we ntabwo agiye kuduga ngo agaruke agiye aduze agiriyemwo. Korasikiya. Vyanse Gose. Vyanse Gose. Seka muza noko nabo amafoto uri mu bounce ibiki ntiyaguhemba ngo ni nkuru ndende. Asa rovyo avisa ugiziki uramutse uje gasema sasa uyo mu best one sana exactly yani abantu bakora imiziki sibajwa kisana we masinema njuna cyo tuma guys yani koresha umwabyo ngo ko ndamuzana ko nyene ni cyaba mu buryo bwose si nta muntu muri film atazi nta muntu mu muziki atazi nta muntu kudamba atazi nta muntu akiri umupira atazi si cyo tuma rero turinga kugira ngo shitene tugere turabo umuntu kabisa arigarisha igiri meze gute urumva umutipa arigarisha nimo kwigarisha atana amafaranga agira umubwe ko ngena behego foze je narumiwe kungene imeze mena tutumpigie simu petit tumulize kama bashafika pa COTEBU kugira ngo dukoreshe umwanya yego ewana gaze umuntu abagomba kwiyakira ubuzima bwiwe kuko wigize icyo utari uzohunga aho uri hose uzohunga ngo hano Tio parler. You come around this people. Abanyarusaku hapa bafana betu. Sinamuona. Sa? Yamuona. Haujamuona? Si tuko hapa COTEBU mzee. Unaangalia tu. Angalia pe fresh mzee. Sio kama mzee kina yoyoma. Anapaswa tuende tuna hii bisi ya muda Juma. Ushamuona? Ndio. Muko wapi sasa? Muri hehe? Muri he? Mabisi, tumbira mabisi. Mabisi. Ndio tumbere bisi zihe ko ngabora bara mabisi menshi muto. Urabona hari pick up. Pick up. Man, pick up na kamera. Wo man, wo tubwire gusa man ushaka badufunge. Wo tubwire iko mu bisi gani? Urabona? Bisi za Kayanza. Haja nyene niyo turi. Sawa, amante anjura ari yaswete. Nyine. Sikia Stone. Hapa tufanyaye we Jumena ni yuwa bien best mimi ndaanza amna shida mimi ndaanza ico cyo umu Alex mimi namujua nyene ibintu ngivyo kwa darasa twari n'umufana nyene ibintu ngivyo ura nawe gusenya kisha we ugube gusa urabijua muzeka aba batu bibaraimbaga bamanyimbo za wabuha jewe arukuboro imba jenje gukora igano ni umutipe kubera iki yiyambika neza kandi akenye agapostinga nk'umuntu atuze kandi akenye sinje ku biboro by'imiziki mutatugenda
ewa nyene umutipe yigira akabosi arakumba akenye arahebevye bimwe bibi ewa na turi kuri COTEBU Go Fresh Enterprise SPRL amagara meza birimwe ingaburo biryoshe ndake burya Zakayanza ça vivait imiduga mukayanza ah merci allo Zakayanza kola turiko turondera gafu nta muntu tuje guhohotera jitegenze kwibariza ukuntu umutipe agiye guhunga mani muri hehe none duza ukuboko basi mani duza ukuboko ndakubone mani Kwa vigaze basi. Sa? Kwa vigaze. Akwa vigaze hejuru. Baadugije no kuboko. Mani ijya pick up urayibona wewe? Basi. Iyi pick up urayibona? Ndayibona. Urayibona? Ego. Inyuma yayo rero. Inyuma yayo? Inyuma yayo ko mbona umengo nta muduga uriyo. Uri he none wewe nyereka duza ukuboko? Duza ukuboko man. Nakubonye indukira inyuma. Sawa. Oyo Mr. Alex. Safi mzee. Safi mzazi. Urakomeye. Ndashima kabisa. None umutiye kwanza ari he? Eba urumva uwo mujama je twari dufataniye gahunda. Mugabo ambiye ko atarashika hali sigaye nk'umwanya muto. Yobagira shiki. Muganda cyamutegereje. None man ntabwo aza kukwirukana mu kazi kweri kuba umeze kuba ubisa nkaho umengo urukura mute umumaramaza mu bantu. Uwo mujama n'umugenzi. Oya ntavyo umugenzi man best one yara postinga keja avuga ko mu bouncer wiwe. Yego. Nubona ko kwirukana ku kazi. Oya ntashobora kunyirukana. Kubera turemerana cyane. Umuremera n'amano ugiye kumumaramaza agiye kuvuga ruguru. Sindamumaramaza. Oya ntashobora kumaramara. None ari basi. Uwo mujama reka nzwenda mu telefone numva. Iwa. Nyene mbwira gusa. Ewa. Guys burya si vyiza. Ambiyo ngashambye ngo ndinda muri bisi. Ngo yicaye muri bisi. Saba basi we genda urabiyo bisi yicaye mu amucuza umbwira. Bakuzi bakoresha umwanya meza. Bino bintu kenshi ngo ndandoko nabivuga sana you see. Burya si vyiza kuza mwigira abo mutaribo. Si vyiza kuza mwigira abo mutaribo. Sasa agiye gupretendinga nkaho umengo ndi kuri telefone kugira ngo batibaza ko ndiko nakora ikiganiro. Guys si vyiza kuyigira nkaho umengo utariwe. Umutipe oyo. Wamubonye? Safi. Acha fika kabisa. Wewe munyereke basi man tumukure ari mu muduga. Ariko mbari. Ako mayigari sasa. Sawa tugende. Kuza kuresha umwanya mwiza mu mutipe Aduze nivyanka Gose mama nzoduga ariko ku maposti ku mastile menshi nimba natira je nizo nazari mu mudugu wawe mzee ako mayigari sasa nzoduga nivyanka Gose mama nzoduga bese hola mzee safi sawa mutu sawa niko tuvugane gato ya mutu Oyayo. Ngo tuvugane gato ya mutu. Murabisamu. Nikumodoka iwanje utabisabye nibi. Oya nigikuwisa. Man murabisamu ariko kamera. Oyaye. Ariko na kamera plaki. Best ngo kwanza manje tuvugane manje turikano kavuyonga. Ibi murabisamu ari ngo gato. Sanda gufashe mutu. Eda kusaidia. Hola. Oya nacho bitwaye man, nacho bitwaye. Tutoke. Tusegeye yale ya bore. Yaje ndamuvake kubwira. Mzekuya kwanza. Vipi hadi? Ibi murabisaba mukubiri ya kamera plaki amategeko turayazi. Akaba kora kamera plaki igiye kuba ariko. Ama bisi yose aba Stone njo.
ngo dukora kazi Akwiye kwanza mzee. Tongee basi. Tuganire kwanza. Tongee best. Umwanya uracahari. Je na programu mfitani namwe ba. Udoka ingari. Uracahari mzee. Nibagusiga. Nivyanga Gose Je na programu mfitani namwe. Ingari batongeye. Mudukuremo akajagari. Inge tuvuga. Ni vitu. unanifikiria mrango. Kama tunauliza best tuongee kidogo tu. Tuganire gato. Ari kula zipata programu na mfitani namwe. Mutipe ni mustari. Best. Tapana ta pro box. Urafata na pro box. Basi tutakulipia pro box hamna shida. Talipa pro tuongee. Nimba tujenga hamani. Nimba tujenga. Angoja kwanza best. Kama tuko hapa. Subujinga. Unatusogea pale kwanza. Pia kwanza mzee. Vyase cyane. Best. Skia best. Mzee vyase cyane. Skia best. Best. Tuongee utabana basi pro box. Hamna shida mzee. Utabana pro box. Sasa sana mzee. Unasikia? Best one baby. Nagaku. Best. Agaku neleaga. Best. Yasoge mutani. Best. Wana basani. Oya best basemaje mzee? None muramfashe no. Ulimvukira ya muramfashe no. Oya banze ureke ndababaza muramfashe. Ulimvukira yahe. Sirikayaza Miaka yose tumaranye siyajuaka best. Ulimvukira yahe. Air pistora, defense on the floor. Ni wakayanza. Kwa mubisi ya wapi kwanza? Ya Kayanza. Warugi matongo. Kwa kwa barinoji. Nivyo ndari kurabibabaza. Mwene wacu tubise best tuongee kwanza. Tuongee best. Mambo vipi mzee? Mani jewe. Best kama mani best to turabanyarusaku mani. Twe nta kintu ushobora kandi kuduhaye. Ureje ama tumushete kwanza. Sure bamsa wake ujya warumaze ibisi manu postinga ngo ni je nta rusaku ngira. Je nta banga ngira. Ujamaniwe ya bonsa oyemera namubya ati ntabwo aza kukwirukana ku kazi. Acavuga ngo yararemze. Aduze ruguru kuko vyanse. Nzawe none ibishikanye ngo butakigaruka no kukira muntu wese adugarugura akagarongo ngo watu ngo ntabwo azogaruka ibyumbura byamunaniye mani acha maneno kwanza none ba bifesi muzeni mufatana muri abantu bo munari bisisarishi ata uno bisisarishi ata abantu basiyuwi kama pako basani pa Burundi banabanaga mayas banaje ni vitu ya kitu nyumbani show business ni mingi none maka muntu wese abagiye mu mukurikire si ni vitu gani cyo turabanyarusaku none seze mwe bya muntu numwe nigeze mvugana nawe muri mwebwe bifesi ari ngara fatishije none hari umuntu numwe nigeze mvugana muri mwebwe aba tuba kwa tufuatilia ona abantu bari kwadukurikirana kuri koresha mwanya media bakimone vana vala hivi anasema huyo mani aba muri chambrete ni yangapi ni ya tunalipa 60 tu 60 bar 60 milioni ni nyumba nzuri yo 30 sasa wewe unaunga mzee 30 milioni murahunze kweli 30 milioni na bimandevu tu man umviriza bface kwa yani yarafatishije el pro yarafatishije hari undi no mu linoji yarafatishije man singe basogere wari kubegera uyu kwanza ni wawaje akyo lazima mana abantu bo ntabwo bigomba gusaba yani kumenya kugira ngo ndamukoresha baza gukosabira big fizo ngo urinde why you serious mwese mwatanguriye kubusa uko nasikiye nuje kumenya ngo wundi ukimyamukuru gusa nuko ndi umu journaliste nyene kandi umunyarusa kurabona ko agutoje inza best kwe gutasaze ba jewe ibintu kurudatera Kayanza mzee sasa si nyumbani none muranangira kuja muhira bifesi anasaidia gatana ni kareka jimbo batavana hamwe none mwe murambuza kuja muhira oya kubuza ariko uduha umuco tubwira ati burya bimeze ukugendagiye erega bese uko musani umviriza rero sivyo bimekatara amuze tena bisi asimile amweke place ya ubuko kai winja bisi nini simile sibora ni sibare unatasa unabana ni sibare yabari hafi nagenda namaguru bisi asimile tutafute basi kingu bane dunyuri basi ufate dunyuri kwa murachana na hivyo vitu kila mtu iko na maisha yake naribi reka tuvukirundi basi tuvukirundi yego tuvukirundi
kila mtu iko na maisha yake. Tuvuge Kirundi kugira ngo n'abakayanza. Manu umuntu wese afite ubuzima bwiwe si. Wewe nikibambaje niki? Mimi nikienda na ilegali ya mjini kwa sababu gani? Ni muziki tu. Sivyo kuna nababwiye. Uyu mutipe arabegwa cyane. Niko naifanya publicity. Partnership. Niko naifanya publicity. Ni babirukanye haje hamwe muraka. Sabana bwana tukataza nini? Abantu nabo banajifanyaga abantu. Ikibazo sico nya best. Ikibazo nuko mwigira bo mutari bo. None wewe nigize iki kuri wewe? Wewe wigira umusuperstar. Monsieur hinge tuvugane mu. Acha niende gari naye. Mufitaniye partnership yo kugenda mu kazi natwe turi mu kazi. Twomurihira na Probox. Twomurira tofana muri Probox. Twokwemera umustare muzima nka best. Yuriye bisi yasimira n'ukuri. Umusani batu wengi banatoa kama ni we naye. Abasani banajifunika ba boss kumbe ni baimbo. Niko barakwirukana. Atani Baba fans. Sababu ye. Urabona uyu muvye ni umusani. Sasa anarudia asubiye ruguru. Suko agiye kuramutsa mama. Unasana fala. Sana fala. Suko agiye kuramutsa. Chiki atoni cha 45 mani jena babwiye mureke kwinjira mu buzima bw'umuntu. Pantaro ni ya 40,000. Hii triko ni ya 30,000. Hii shati ni ya 45,000. Anavalia sasa achini maisha ni mazito. Anapanda anabiheba. Ni vyanka Gose zoduga. Anaenda narudia kayanza kwabo. Ukishuka bisi unabana moto ya 3,000. Kawaida. Unasikia kwa naishi tubabwira bagufashe kutakuwa wowe kusantre ufati moto ya 3. Kandi reka ndakubwira ikintu kimwe. Urashobora kwimvira ko ujya ushobora kuba wewe uzi ko ari wazogufasha si wagufasha. Sivyo. Kandi ujya wese mugendana suko mugenzi. Muva hamwe muva mu ntari. Mani kuva hamwe n'umuntu nibisigura yuko acha gufasha byose. Reka ndakwereke n'abavyeyi baratwihakana kandi baratuvyaye. None ko iki ngo nakango muvamwe kubera iki bashikiranira nawe kurumva. Ugumva ne bavuga ngo ne bashikirana. Jewe narabonye ibintu vya ball vya filme vya nayangaye cagenda kwakoresha ubona bwa muzeyi. Nipatie kazi nisizimiki mie wote. Urumva arama kazi kugira ngo ntazima. None wewe kuko tuvuga na Lino G. Yani B-face nujya inde El Pistora muzeyi. Kugira ngo kuchuduga nizanga Gose mama nzade. Mani kuduga ni bisanzwe cengiye muhira. Hata nipigie umutipe yitwa Mani acha tusibifanye birebe. Yitwa no stress. Tusibifanye birebe. Methode muramuzi nga. Methode. Ego methode. Arete Probox kiana ende mu Probox. Ego nukuri nyene. Monsieur, hawezi enda mu yas. Uko nugutukisha mze, uko nugutukisha nabandi basi. Yas kama ni simire Probox ni kama 12,000. Kandi ronga urabona zake aranagaramia nini uziheye. Ubutipe yarapigitse, ariko yarapigitse. Umwe gusanga ibarabara pap inakuwa beef. Inakuwa beef. Mwitwara uko mutarimo. Burya umaze kwiyakira uriwe. Ibe nisomo kuri wewe. Ni wigira uriwe kugira ngo wemeze abantu kandi umuntu ntabwo ashobora gushika hana atagera for really. Koresha umwana waraye ibi bintu birambabaje kandi si vyiza. Man. Oya ni wowe wabitumye. Kuko wakaba utigira ibintu byinshi kuri post na postinga man. Nije natumye ubuzima bwangu. Oya. Wewe ni utuma ubaho kushaka. Uretse umposti waramupostinze uvuga ati ngo ni bouncer bla bla. Sasa bitu kibadilika. Hapana, na uriposti juzi na badilika juzi nyene. Atacha ni mute methode mubane Probox. Tuwe tutahura na. Ushogena n'ijya bisi nzake uba wituje agaciro. Je nda muri parking man. Koresha umwanya. Basani ba Burundi. Asketi uri he? Basani ba Burundi bugate menyekanisha. Wewe methode. Nino mukamenge mzee. Koresha umwanya. Unapaswa ubane Probox monsieur. Nikatukohereze. Uko nitwazananye bana. Kupe kamera wende kwa mani lakini. Mani nitwazananye jenge ndiko nshaka. Basi nimba inzu imaze kugira. Tugera tube kwakoresha umwana biwiwe. Mani jenzi yanje ni de chambre saro. Uisha ta 2 jours 3 jours. Tafute lare zanani man. Kandi wewe warigeze kumbwira ko ufite indirimbo nshasha. Na video. Mani ntutagataro toronka zashe. Ndabihevye rero. Ntucike intege. Ahanye nubona ko ucike intege. Ndabihevye basi ivyo vy'umuziki wanyu basi kubona. Rero ngeze hose. No ngeze hose. Woza nikoneshe. Murazi ivyo naringiyemo. Sadbi twamumenye
agiye mu Rwanda sabi twamumenye ku ndirimbo zimwe zijya zo mu mayarara yaramaze imyaka irenga indwi ariko araririmba apana ni mfano example ni example nzize goma goma gucika uko biri kose nta myaka 10 umaze ukaririmba uko atari igihe cyose yane yiyakira naco gituma n'uyu munsi ari ahageze uno munsi wowe mushaka kwigira abastare basana aho bingi Messi aho natayitimbye abadageze ku ndimi amajana ngahe mani best cyareka tworohereze tukupe kamera tunaritambuti kweli sindio pe kamera tuongee na Probox aho bikiozekana turudie nyuma tuongee kikubwa sasa mani ega mani nta mufanzi nta muntu boshigikira babona ciki intege nkuko none ngire gute nije navyihaye turiya tuongee mani turi ngaha kubwawe ushaki paxe raba okupe kamera hama twicare tuyage twangere kama kabare tuyikare tuongee sindi tukare tuongee je ndagusaba basi tugenda kwakoresha aha nta basopa ibagihari ivyumba 3 na sala kurumva ni batari 2 na sala ubura wo kudama aho kuzuga mani nivyanka gose mama turaduze yego bakuza koresha kwanya meze nyene murakunzwe